Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom, shalom, shalom. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye. Ni jewe mwene So Apotre Albert ndabashikiriza ikiganiro Saveur Divine mu rurimi rw'ikirundi. Uyu munsi ndagomba yuko dusangira ijambo ry'Imana, ijambo ry'umutwe rivuga ati Yesu niwe muhuza wenyine w'abantu n'Imana. Imbere yuko dushikiriza ijambo, reka dusenge. Data, turagushima ko ari wewe Mana utanga ijambo ryawe, ukaririnda, ukarizigama, ukariherekeza ibimenyetso n'utwumizi. Turasengera abantu bose baza kumviriza rino jambo. Mwami Imana, rino jambo ribabera umugisha, rino jambo ribafashe, rirububake mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hama turashaka gusangira ijambo riri muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 5. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu, ni Kristo Yesu, amen. Iri jambo riratubwira ati ngo Yesu Kristo niwe muhuza w'abantu n'Imana wenyene. Ijambo umuhuza ni umuntu ahuza abantu babiri. Twama tubona nk'uko iyo igihugu kigize intambara, imice ibiri ishamiranye ata muntu n'umwe ashobora kuganira n'abandi, habaho ico bita umuhuza. Hariho n'ibindi bihugu bigira umuntu yitwa ombudsman, aba ombudsman. Yesu ni umuhuza w'abantu n'Imana, kuko igihe Adamu yacumura yatakaje ubwiza bw'Imana, yatakaje ishusho y'Imana, hama Imana itakaza umuryango. Ico gihe hagati y'Imana n'abantu hariho ikibazo. Umuntu yatakaje ubwami, yatakaje ubushobozi, Satani akaganza, akica abavugishwa, akigira uko yishakiye. Imana iravyihweza, ariko mu buhanuzi Imana yari yarateguye yuko Kristo azoza. Ubuhanuzi bumaze gushika, Yesu aravuka, aba umuhuza w'abantu n'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ati ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese ntazopfa rubi, ariko azohabwa ubugingo budashira. Yohane nawe nakabivuga ati ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mu yandi majambo, Yesu Kristo yongereye kugarura iminyago, yongera kuzana ivyo twatakaje, yongera kudusubiza agaciro, yongera kudusubiza ubumuntu, ubumana muri twebwe twatakaje. Twongera kandi kunwana n'Imana, twongera kandi gusangira n'Imana, twongera kandi kugira ubusabane n'Imana, yongeye kandi kuduhuza n'Imana. Igihe yavuga ati ngo vyose birarangiye, yarahejeje kuturihira umwenda, yarahejeje kuvuga ati ivyatuma Imana itababona, ivyatuma Data nabarabira muri jewe amaraso yanje, niwe yaduhujije n'Imana. Ugiye kuraba n'igihe Yesu Kristo yagira nisangira n'abigishwa, bivuga ati ngo nari naravyifujije, nari ndabikene uhereye kuva kera, kuko aya meza nayabegereza imbere y'Imana. Aravuga ati ngo uyu ni umubiri wanje utanzwe ku bwanyu, umubiri wanje utanzwe ku bwanyu, ngo kandi aya maraso yanje ngo ni amaraso amenetse ku bwa benshi, kandi abahaye isezerano risha. Ugiye kuraba muri vya bitabo 5 vy'amategeko,
bazavuga ati ngo uwivye ikinogo inka ya mugenzi we cyangwa inkamya ikagwa igapfa, ngo ujyanye ne kwimba ikinogo yakagombye gutwara ijya ngamya cyangwa ifarasi yapfuye, agaha ujyanye yatakaje akamuha iyindi shasha. Hari ikinogo cyari cyarimbwe cy'amategeko abantu benshi bakiguyeho. Niyo mpamvu umwanditsi w'Abaroma aravuga ati ngo twese twaracumuye ariko nta washobora kwegera intebe y'Imana, uko hari urubanza rwari rwaradutsinze. Ariko Kristo Yesu niwe muhuza n'abantu n'Imana, adukuraho amataxe yose, adukuraho ibihano byose, adukuraho ibyari urupfu rwose, ariko aduha uburenganzira bwo kwegera intebe y'Imana atarubanza ruturiho, ata kibazo na kimwe kiriho. Haleluya! Yesu numwizigirwa, Yesu ni mwiza, Yesu nahimbazwe, yadukuriyeho urubanza, Yesu nashimwe cyane. Haleluya! Umva, mu yandi majambo, Yesu yabaye umuhuza, yadukuyeho uburemere bwa Satani n'abarozi biwe n'imyuka mibi yose, kuko ico gihe Satani niwe yari afise igikiriza, urufunguruzo rw'igikiriza cy'Aburahamu, yakora uko abishaka. Ariko Yesu aramunyaga, amunyaga ubutwari, amunyaga ububasha, arazuka. Amaze kuzuka agenda kwiyereka Imana Data, imburano iraba mu ijuru, aratsinda, maze aradutsindanishiriza, aduhuza n'Imana. Uyu munsi turabana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Kandi hati habaho umuhuza, agerageza kubahuza, agashiraho icyo bita constitution. Mu bigo ashashiraho constitution, amategeko ngendegwaho yo kuduhuza. Turi mu buntu bw'Imana, turabana b'Imana kubwa Kristo Yesu yaduhujije n'Imana. Bene data, dushime Yesu Kristo kuko ari umwizigirwa, kuko ari mwiza, kuko ari inshuti nziza. Nukuri dufise umucunguzi, dufise umwami yaduhujije n'Imana. Twarabo gupfa, twarabo kurimbuka, twarabo gufa urupfu rubi, ariko Yesu Kristo nashimwe kandi nabihimbara. Reka dusenge dushimira Imana kubw'ijambo. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushima kubw'ijambo ryawe, turagushima ko waduhaye umuhuza w'abantu n'Imana ari we Kristo Yesu. Kera ntaco twari abanyamahanga, twabirabira kure, twari twaratsinzwe n'urubanza, ariko Kristo Yesu dukuraho urubanza. Uyu munsi turabana b'Imana, turidegemvye. Data, nubishimigwe, nubishirirwe hejuru, uhereye none gushika ibihe byose bidashira. Amen. Mwese mwakurikiranye ikiganiro Saveur Divine, Imana yo mu ijuru ibahezagire. Wakibashikirije ni Apotre Albert mwene so. Mwarahezagiwe. Shalom, shalom, shalom.